murabizi ubuzima tubayemo muri rusange usanga natwe bw'ubufasha nyene tuba tubukeneye, ariko umutima wo gufasha uva mu byo tuba twagiye turabamwo mu buzima canke muri kahise canke tubona ku bandi, bikadutera ikigongo tukagira tuti reka duhitemwo natwe tugira ico dutereye ku buzima bw'igihugu, ku buzima bw'abarundi n'abandi bari mu bihe bitoroshe. Rero icantumye cane niyumvira gukora muri bino bikorwa byo gufasha abana b'imfuvyi, abatama n'abatamakazi, ugwaruka mu byo kwiyungunganya, nuko nanje ivyo bihe nabiciyemwo ndabona ko bitoroshe. Nkiri mu mwaka w'9 ushira 11 niko ubu tubigira, narigeze kugira ibihe by'ubugwayi ndagwara cane. Ico gihe nanje nafashijwe n'abantu, ndibuka c'était en 2019 aho naronse umunyamahanga ashobora kunyitaho akamvuza, hanyuma mu nyuma nagiye ndaraba abanyeshure nabo twaba twigana ukuntu babaho, ingene bibagora kuronka ibikoresho by'ishure, ugasanga umunyeshuri atonda ikaye zibiri, entero ntagira hatabura agapapuro. Ndavyihoza ndagira nti ninashobora kumara ishure nzokwiyegeranya ndaba abandi twegerana, nkora ibikorwa byo gufasha abana nabo bige nkuko Imana nanje yamfashije nkiga nkaheza. Ibikorwa nk'ibi ubwa mbere ntivyama vyoroshe, igihe cose biba bigoye ko ubwa mbere bisaba uburyo, ubwo buryo natwe tuba tubukeneye, hama ugasanga n'amikoro ntayo dufise, ariko turashima cane Imana, abanshigikira ndagenda ndababona nkuko musanze mubibona. Nta kundi jewe ndonka uburyo n'aya marezo sosiyo yacu, ni ibi binyamakuru vyacu vya Kazoza Initiative rishirahamwe ryacu nyene, niho ngerageza gusabira ubufasha, nkandika uwibonye akanterera, ari 1000, ari 5000, ari 1010 tugakorana. Rero muri make ibikorwa uko ngena ndabireisisa, si nguvu zanje gusa ndazishiramwo iziwanje, ariko hariho n'inguvu z'abarundi bari mu mihingo itandukanye biyegerana bakanshigikira. Ubuzima tubayemo usanga butoroshe, kugira ngo rero ushobore kubaka ikintu nk'ishirahamwe, ushobore kwegeranya aba bana, kuko ibi bikorwa by'aba bana nabitanguye kuva mu 2022. Umva iyi ni edition ya gatatu, 2023 narakoze, 2024 ndi ku kivi. Rero kuva mu ntango ntivyaba vyoroshe, kandi twahereye a zero, mugabo abaduca intege barakubwira nyene ubona uzoshika kuki, nta buryo, ubona bizogenda gute. Ariko ndashima ko uko iminsi itera yiyungura niko dutera turonka n'ubushigikizi, novuga bwiyunguruje nyene, kuko nk'ubu sinahora ntanga amabwate, sinahora ntanga amakaramu nayatanga, ariko sinahora ntanga amalate, mugabo ndabona no munsi twabitanze. Turabona ko rero ibikorwa bikura, abadushigikira baraboneka, abaduca intege baraboneka, mugabo ndibaza ko vision mfise ntawe kizoshobora gutuma isubira inyuma, kuko natanguye kandi ndiko ndavansa. N'abana bo muri zone Kinama, quartier Muramvya, ku mabarabara yahatandukanye, twaregereye iyo mihana, turabagendera mu ngo, turaraba ubuzima babayemo. Harimo abana b'imfuvyi, harimo n'abana bafise umuvyeyi umwe, harimo ndetse n'abana usanga papa wiwe mama wiwe baratandukanye, arezwe kwa inakuru. Umva n'abana basanzwe bari mu buzima bugoye cyane. Kuva tubegeranye gushika n'uno munsi turabafasha mu bikoresho by'ishure, rimwe iyo twaronse n'uburyo turegerana ni muri vacances ya Noel canke ya Pasika, tugasangira, tukaraba amaresultat baronse mu ishure, tukabankuhaja. Mwabonye two bagira, baratamba, barakina, en fait bahindutse nk'abana bacu. Murabona ko baracari bato, harimo abari muri primaire, harimo abo twatanguye bari muri primaire mugabo barinjiye muri école fondamentale mu windwi kuduga. Umugambi tubafise ko nuko bwa mbere biga, bakiga bagaheza ishure, hama bwa kabiri turabakurikirana mu vy'amagara,
abana bagwaye, rimwe rimwe tukabagurira imiti, abana babuze uduhera two kw'ishure dukeyi, turya babasaba, barashobora kubasaba amafaranga yo kuvidura amatwarete, amafaranga yo utuntu tw'isuku kw'ishure n'ibindi bintu biba bikenewe kw'ishure bike bike. Ibyo turaheza umwana vyabuze akatwitura, iyo ubwo buryo bubonetse turabibafasha. Urumva ko intumbero yacu nyamukuru ni ukubarera, haba mu vyo kw'ishure no mu buzima busanzwe, ndetse n'abafise impano. Mwabonye abatamba, tuguma tugerageza kubamenyereza, mwabonye abakina, tuguma tugerageza kubamenyereza kugira ngo bakure bakurana n'impano zabo, bakure mu vyigwa, impano zabo zikure, ejo bazogire bazoba abana b'ingirakamaro ku gihugu, ku bavyeyi babo, ku basigaranye nk'umwe canke ku batabafise nabo bazobera ikimazi imiryango bazoshinga muri kazoza. Akamo notera abariko barankurikirana, mwe muriko muranyumviriza, muzorabire resi mwese, nukuri ndabahamagariye kunshigikira. Ntabwo bino bikorwa vyoroshe, usanga bisaba uburyo bwinshi. Murabona ingene amakaye yazimvye, ibikoresho vy'ishure vyazimvye, aya magara yabo, tutuntu bagikenera kw'ishure, ni ibintu bisaba uburyo budasanzwe. Turakeneye kugira centre tuzoza turagiramo suivi yabo, kwa birangora ndabasanga mu makartier nkabegeranya mu mihana, ntibiba vyoroshe. Rero wowe uravyireresi, ufise ico wonshigikiramwo, karibu. N'abandi bazoyiraba mu nyuma, karibu. Ibikorwa ni vyinshi turabifise. Mboneyeho n'akaryo ko gushimira abadushigikira, cane cane abafashe mu mugongo kino gikorwa. Mu vy'ukuri nari nageze igihe mbona ntibiranse kabisa, kuko ibintu twakoze muri uyu mwaka ni vyinshi. Reka nshimire cane cane Eric muri Canada, ni waraba ireresi, Imana iguhezagire. Shimire Mama Taria, Imana ibahezagire, mwakoze ibikorwa bikomeye kugira ngo nshobore kureisisa kino gikorwa, ndetse n'abandi muri groupe Scolarisé Orfere edition 2024 mwitanze, Imana ibahezagire. Hama n'abandi muri ko mubiraba, karibu mudushigikire. Turizeye ko nitwabana namwe ibyo twifuza byose tuzobishikako. Njejwe imigambi mwishirahamwe ry'abanyamwema batagira imbe mu gihugu c'u Burundi, ivyo nzokorana namwe nuko tuzofashanya mu bikorwa vya misi yose ishirahamwe Kazoza Initiative risanzwe rikora byo gufasha abantu batandukanye mu bikorwa vya misi yose, na cane cane bantaho nikora n'abafise amikoro make. Rero je nashimye kuza kugira ngo dukorane muri iryo shirahamwe Kazoza Initiative, kubera ko nanje nabona ko ibikorwa basanze bakora nanje noshobora kubikorana nabo kugira ngo tubandanye dusasagaza ubumwe, na cane cane ko dusanze natwe turi mu mugwi w'abantu reka mvuge batagira amikoro menshi nk'uko benshi basanze bavyiyumvira canke babizi. Kenshi umwana kugira yige amenye nuko ibikorwa abihera ku ntango. Kuvuga baravuga mu Kirundi ati iyija kurisha ihera ku ntango. Nukuvuga yuko impanuro je numva notanga nuko aho muri ko mucana twege twarahaciye, twarize amashuri mato mato turiga yisumbuye ndetse na kaminuza. Rero umunyeshuri aciye ubwenge ni umunyeshuri atangura kwiga kuva mu gice ca mbere. Nukuvuga mwari mumenyeye mugwa muza gukina musubira, ariko amashuri agiye gutangura ku munsi wa mbere. Twabasaba yuko umwaka uzohera umwe wese atanumwe yigeze adura mu ishuri, Imana ibidufashemo kugira ngo umwaka uzohere twese dushima kandi dukenguruka ku bumenyi tuzoba twaronse muri uwo mwaka wa 2024-2025. Ibikoresho mfashanyigisho kugira ngo bizohore bibafasha gusasagaza ubwo bumenyi, kugira ngo ntihagire uzoreka kwiga ngo ntiyaronse ibikoresho. Murasabwe kubikoresha neza kugira ngo ivyo bikoresho muri uno mwaka bizobafashe kwiga neza,
haba ibindi bisigaye tubanaye duhezagirwa cane. Ndabona ko muri abana baje bava imihingo itandukanye na cane cane abo mu gisagara ca Bujumbura, ariko kwiga kenshi turabihuriramo n'intambamyi zitandukanye muri ibi na biriya. Rero iyo umwaka utanguye abazobaca intege ntibazobura. Rero mu mpanuro notanga nazo nagomba gushishamo yuko umwe wese uri kariga araba intumbero yiwe, araba intumbero yo kwiga, nuza abavyeyi ndetse n'abigisha, kuko abigisha nibo bamwami iruhande. Ntihagire umwana atazokurikiza impanuro z'abavyeyi, kuko twese aho twakuze n'aho twaciye twagiye turamenya neza, kandi n'ubuzima bwa misi yose buriko bugenda neza kubera indero nziza twagiye turahabwa n'abavyeyi, ndetse n'ivyo twagiye turahabwa n'abigisha ndetse n'abo mu kibano. Rero ico nobasaba hanini ni ico bita umwete. Niga mu wa gatatu. Ndashimira Ivansiyeri ko yari ibikoresho byo gukoresha ku ishuri. Ndashimira n'amashirahamwe Kazoza Initiative ko yari yamaye amakaye ndakoresha ku ishuri. Ndamushimira gose, Imana imwezagire. Ndashimira n'abamushigikiye, Imana ibahezagire. Ubu ngiye ngenza ku ishuri menye ubwenge ndabarute n'abandi. Tuzogenda ku ishuri twige neza tumenye ubwenge, hanyuma tubitora, hanyuma turamushimira Ivatiyeri. Shimiye Ivatiyeri, Monsieur Ivatiyeri. Shimiye ishirahamwe Kazoza Initiative. Shimiye n'abandi bamufashije Iva kugura ibikoresho byo ku ishure. Nzoba uwa mbere ndute n'abandi n'abanyeshure twigana, ndabaruta amanota.